Data wa twese uhoraho, reka muri kino gitondo c'umugisha tukudugiriza amashimwe. Wewe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, niwe tuje imbere duciye bugufi mwami. Wadukuye mu mihinga itandukanye uduhuriza kuri no musozi mwiza wa Kigobe, muri no ngoro y'inama nshingamateka. Aha tuhicaye nk'abo wateye iteka, ukatorobanuza amavuta ubicishije mu bene gihugu kugira tubaserukire kandi kugira dushire kwatora amabwirizwa meza. Umwanditsi wa Zaburi y'Ijana-na-18 umurongo wa 24 amaze kubona ko ibintu byose ari vyiza, waravuga ngo ni wa munsi wasizeho, turawuhimbarirwa ko, turawunezererwamo. Turanezerewe ko igihugu cacu ari amahoro mu mpande zine zacu, ku mipaka yacu ari amahoro, y'igihugu cacu ari amahoro. Turanezerewe ko indongozi zacu ari impore. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma, ikuzo n'icubahiro nibikomeze kuba ivyawe. Nk'abatowe n'abene gihugu, ntaco turi tutagizwe nawe, ntaco dufise tutahawe nawe. Turaguciriye bugufi mwami wacu mwiza. Dutanguye kino kiringo c'imyaka 5 kuri no genekerezo rya 28 muri kwezi kwa ndwi 2025. Urugendo ni rurerure kandi na wa mugwani Satani ntasinziriye kugira dutere, ariko igihe cyose tuzo gushira ku ivyizigiro, turazi neza yuko tuzobabanesha. Turakwinginga uzodukomeze, uzotugirire neza, uzoduhereza umwimbu ukwiye nkuko abadutumye babitwitezeko. Ivyo ntitwovyishoboza tutakwiragije mwami wacu mwiza. Mu Migani 3 ku murongo wa 5 gusha ku wa 6, Bibiliya yacu nzi yera iratubwira ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umenye igihe cyose uhoraho mu ngendo zawe, nawazororanya inzira zawe. Mwami, tuje ngaha duciye bugufi nk'abana bawe. Uzoshoboze abazobarongoye n'amashinga amateka, uzobahereza ubwenge buvuye mu ijuru. Reka contribution zabo zizorenge uko zigeze kuba mu zindi n'amashinga amateka. Reka imbono kazoza 2040 Uburundi bwifashe, 2060 Uburundi buteye imbere. Abashinga amateka tuzogire contribution idasanzwe kugira bikunde kino gihugu tugihindure kibi gihugu mwami tuzoraga abuzukuru n'abuzukuruza, ari igihugu ciza, ari igihugu giteye igomwe. Turasize mu minwe yawe abari mu abitavye bino bikorwa bose, abashinga amateka, abashitsi bacu, abajeje umutekano, abamenyesha makuru. Reka nyaguhora ku ngoma n'ugiye kuturongora muri bino bikorwa, umuhereza ubwenge, abazofata ijambo bose bahereza ubwenge, byose bigende biroranye mu nzira zawe. Urakoze mwami kuvyumvise, urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe ryera dusaze twizeye ko bikoretse. Amen. Ni muvyagire. Icubahiro Mana mushobora vyose, bubahwa bashinga amateka, mwubahwa waserukiye umukuru wa sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, mwubahwa murongoye ku rwego rw'igihugu umugwi wigenga ujeje gutegura amatora,
Bakozi bo muri amashinga amateka, bubahwa abamenyesha makuru, namwe mujeje umutekano, mu nkundire bwa mbere na mbere tumaze dukengurukira Imana nyene ububasha ku muhezagiro yongeye guha igihugu cacu ciza c'u Burundi mu gukoranya mu mahoro ino nama ya mbere y'inama nshinga amateka yitorewe n'abenegihugu ngo isase mu kiringo gihera ku mwaka wa 2025 gushika umwaka wa 2030. Twisunze ingingo y'175 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, twisunze kandi itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/92 ryo kwigenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2025 rihamagaza isasa rya mbere y'inama nshinga amateka nkuko nabivuze kare yatowe kwigenekerezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025. Twagira dusabe urongoye ku rwego rw'igihugu umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ashike hano imbere, bajejwe protokole baradufasha, maze amenyeshe banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha umubahwa agiye kurongora bino bikorwa by'uno munsi. Imana ibahezagire. Monsieur le vice-président de la Cour constitutionnelle, très honorable président de l'Assemblée nationale sortant, honorable député de l'Assemblée nationale élu en date du 5 juin 2025, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission électorale, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'Assemblée nationale, distingués invités, en vos titres et qualités et tout protocole observé, bonjour. Consécutivement aux élections tenues en date du 5 juin 2025, une nouvelle Assemblée nationale composée de 111 députés a été élue et les résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RCCB 453, rendu en date du 20 juin 2025. Conformément à l'arrêt sudite, le mandat de la nouvelle Assemblée nationale débute aujourd'hui le 28 juillet 2025. La procédure de tenue de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue est déterminée par l'article 175 de la Constitution de la République du Burundi qui dispose, je cite, « Dès sa première session, l'Assemblée nationale adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Elle met également en place son bureau. La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le 7e jour de la fin de la législature en cours et après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le député le plus âgé. » Fin de citation. Nous référons à l'arrêt RCCB 453, rendu en date du 20 juin 2025, siégeant en matière de contrôle de la régularité des élections législatives et proclamation des résultats définitifs, et considérant que le député le plus âgé de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, est né en 1953,
au regard de la liste des députés proclamée par la Cour constitutionnelle, lequel député est l'honorable Joachim Barutwanayo, élu dans la circonscription de Gitega. De ce qui précède, nous invitons l'honorable Joachim Barutwanayo à rejoindre la table d'honneur en vue de présider les travaux de cette session. Je vous remercie. banyakubahwa nyakubahwa cegera c'umukuru wa sentare yo kubarizwa ibwirwa shingiro y'u Burundi, nyakubahwa urongoye n'amashinga amateka y'u Burundi, nyakubahwa urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora, banyakubahwa bashinga amateka bagenzanje, banyakubahwa abakozi bo mu n'amashinga amateka, banyakubahwa bamenyesha amakuru nayo mujejwe umutekano, batumire mwese ndaramukije amahoro y'Imana. Twisunze nkuko duje kubishikirizwa, twisunze itegeko inomero RCCB amajana 453, nagomba mbanze nsome amazina y'abanyakubahwa abashinga amateka batowe kugira ngo turabe ko bose bitavye. Uwo mpamagara aca arankundira haguruke kugira ngo tubone ko ari hari. Honorable yabatwe mu ntara ya Buhumuza, Honorable Nivyabandi Martin ni hari
Honorable Ngezimana Busesia. D'accord. Honorable Niyokindi Ernest. Arahari. Honorable Baranyanka Joseline. Elle est là. Honorable Ndamavyariro Ruben. Oui. Honorable Banyezako Boniface. Oui. Honorable Ndarufatiye Remy. Honorable Ndunguka Deogracias. Honorable Kamere Ange Denise. Honorable Nibigira Ansile. Honorable Nimubona Shabani. Honorable Gahitira Rédempteur. Honorable Ndihokubwayo Pacifique. Oui. Honorable Kwizera Fulgence. Honorable Niyonkuru Nadia. Honorable Nitunga Pascal. Honorable Mbonimpa Georgine. Oui. Il y a les circonscriptions de Buhumuza. Bujumbura. Honorable Naruvukanye Zeno. Bien reçu. Honorable Niyitunga Alice. Honorable Suguru Olivier. Honorable Manirakiza Com. Honorable Nibigira Ezekiel. Honorable Ingabire Adeline. Honorable Nizigama Sylvie. Oui. Honorable Munezero Doriane. Honorable Mbazumutima Renova. Honorable Saïdi Juma. Honorable Nahimana Vénérande. Honorable Moutwa Chrysologue. Honorable Ndahobakinira Salvatore. Honorable Niyobuhungiro Justin. Honorable Barampama Chantal. Honorable Bahati Jérôme. Honorable Iraharira Félicité. Honorable Ndouayezu Evelyne. Oui. Honorable Ndayihaya Julienne. Honorable Bikebako Gérard. Honorable Kwizera José. Honorable Bizimana Dieudonné. Honorable Nzambimana Floribert. Oui. Honorable Badugaritse Claude. Honorable Izomporera Jeanne. Honorable Niyonzima Chantal. Oui.
Circonscription de Burunga. Honorable Chiza Ernest. Honorable Hakizimana Renova. Honorable Ninahazwe Espérance. Oui. Honorable Ngurunziza Fabrice. Honorable Nsengiyumva Ada. Yes. Honorable Iradukunda Dieudonné. Honorable Niyonsaba Célestin. Honorable Nibigira Révocate. Honorable Manirakiza Donatien. Honorable Misago Zaché. Honorable Nshimirimana Eric. Honorable Ndibesha Odette. Honorable Niyonsaba Donavine. Honorable Irambona Nestor. Honorable Buchumi Petroni. Honorable Ndizeye Charles. Honorable Nivzimana Françoise. Honorable Nchutina Magara Tantine. Honorable Nibitanga Ndutura. Circonscription de Butanyerera. Honorable Ndabirabe Giraz Daniel. Honorable Ndayizeye Emmanuel. Honorable Kankuyo Médiatrice. Honorable Muhirwa Jean-Marie. Honorable Chiza Jean. Honorable Nduwarugira Godefield. Honorable Niteretse Martin. Honorable Abayeho Gervais. Honorable Kitonze Sandrine. Honorable Nduwimana Patricie. Honorable Mbarushimana Jean-Claude. Honorable Hamategeko Fabien. Honorable Hakizimana Marie Odette. Honorable Moussafiri Nestor. Honorable Ngendakumana Sylvestre. Honorable Ndaruzaniye Leonidas. Honorable Ndagijimana Vincent. Honorable Dusabe Francine. Honorable Ouimana Beline. Honorable Mutabazi Alain Tribert. Honorable Ndouimana Venant. Honorable Nyonsavre Dieudonné. Honorable Ndaishimiye Jeannette. Honorable Bigirimana Focas. Honorable Baranyikwa Epipode. Honorable Kamana Epipode. Maintenant, circonscription de Gitega. Honorable Honorable Manirambona Venant.
Honorable Nizigimana Devote, Honorable Kamenubusa Louis, Honorable Niyonkuru Innocent, Honorable Bukuru Béatrice, Honorable Ndizeye Oscar, Honorable Karera Denis, Honorable Kandava Hélène, Honorable Habonarugira Suavis, Honorable Nsavyimana Herman, Honorable Barajingwa Nicolas, Honorable Nizigimana Jacqueline, Honorable Nibira Jean-Marie, Honorable Ndadaye Denise, Honorable Bigirimana Montfort, Honorable Barutwanayo Joachim, Honorable Ninganza Amélie, Honorable Ndagijimana Pascaline, Honorable Kaneza Valence, Honorable Ndorimana Emmanuel, Honorable Habarugira Janine, Honorable Rucharagi Amédée, Honorable Manirakiza Médiatrice. Voilà. Abashingamateka batowe uko ari 111 bose bitavye wafatiriwe n'ubumwe. Biraboneka rero ko twese twitavye, ngira ngo regikurikira nuko nkuko abitubwiye no tumenya igikorwa kitoraririye uyu munsi. Umunsi rero nagoma nsabe nyakubahwa secrétaire général ako yayisome decret, ariko nasaba yuko asura akadusomera decret idutumako. Secrétaire général. Egome murakoze cyane mwubahwa murongo ibikorwa ku mijambo nkuko mubisabye muti nimusubire musome neza decret ibahamagaza kugira ngo murabe ibikorwa mugiye kurangura. Iri mu gifaransa, décret numéro 100/092 du 21 juillet 2025 portant convocation de la première session de l'Assemblée nationale. Le président de la République, vu la Constitution de la République du Burundi, vu la loi organique numéro 1/12 du 5 juin 2024 portant modification de la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 100/187 du 7 décembre 2024 portant convocation des électeurs aux élections des députés, des conseillers communaux, des sénateurs, des conseils de colline ou quartier et des chefs de colline ou quartier. Vu l'arrêt RCCB 453
rendu le 20 juin 2025 par la Cour constitutionnelle du Burundi, siégeant en matière de contrôle de la régularité des élections législatives et proclamation des résultats définitifs. Décrète article Yambere, il est convoqué le 28 juillet 2025 à partir de 9h au Palais des Congrès de Kigobe, une première session de l'Assemblée nationale. La première réunion de la session, la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Article 3. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 4. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature, fait à Gitega le 21 juillet 2025. Evariste Ndayishimiye, umucyubahiro mukuru w'igihugu. Murakoze. nk'uko biri muri iyo dekret ya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu, tugiye gutangurira kuri bijyanye na adoption du règlement intérieur. ubwa mbere igikenewe ni uko habaho une équipe ifata procès verbal, ngira ngo irahari, abijejwe gucayitegura kijya ku kivi, uko turi mu mpeshi yango kwa DR barafise abaca bakora icyo gikorwa ubu nyene. Hanyuma turafise rero règlement d'ordre intérieur yari hasanzwe, akabaho na certains amendements dushobora impinyanyuro yayo kugira ngo tuyitumberereze ku kiringo turimwo. ngira ngo règlement intérieur de l'Assemblée nationale igizwe n'ingingo article 205. Est-ce que tuzisome zose canke dusome ibikeneye guhinyanyurwa? Ijambo ni iry'umushinga amateka wese ashobora kurifata kugira ngo tumenye tuti dusome vyose canke dusome gusa ibikeneye guhinyanyurwa. Ijambo ni gwanyu, murakoze. Honorable Ngendakumana Sylvestre. Murakoze nyakubahwa honorable murongoye ino nama. Mwariko muraduha alternative zibiri, muti dusome byose canke dusome ingingo zo inyanyugwa. Gabi ikibazo mbona nuko ata document dufise, bihava bitugwa rero kumenya izo ngingo zo inyanyugwa canke iyo document yose ingene imeze. Murakoze. Murakoze. Abaduha document, vous avez raison, abaduha document
Honorable Ngendakumana Sylvestre encore. Murakoze kunyongera akanya. Tumaze kubona ino document ingene ingana ni ingingo 205 zikaba ziri ku mpapuro 63. Turabye rero umwanya dufise no munsi, turabye nibikorwa bitegekanijwe byaba bitugora kuzisoma zose. Icyo gituma nashaka kubwanje nk'umushinga amateka nsabe yuko bo turabira izo ngingo zahinyanyuwe zikaba arizo twiga gusa, kuko nibaza ko izindi zitahinyanyuwe atakibazo baziteye, hanyuma rero tukagira ico tuvuze kuri izo ngingo nkeyi zo zarahinyanyuwe. Murakoze. Koze nawe. Abandi? Honorable Baranyikwa Epipode. Ego murakoze banyakubaha murongoye irikoraniro kumpa akanya. Arabivuze wumbanjirije Honorable Sylvestre ko tworaba tukibanda ku zahinyanyuwe, ariko najewe ndafise amakenga ku bunini bw'iki gitabo, ko sinovuga ngo ni vyoroshe kumenya ibintu byose biri muri iki gitabo. Kuvyirengagiza naho ngo turabe zahinyanyuwe tutazi neza na ro contenu ukuntu imeze, abeshi turi bashasha, tuzohava tugendera ku mategeko tutazi. Mbega nta kuntu hoboneka nk'abakozi basanzwe bakorera hano canke abatubanjirije muri ubu rwego bo tugirira novuga nk'icigwa kitwereka muri rusangi ibiri muri iri tegeko ritugenga, kugira ngo ntiduhave dufata inzira tutazi neza ukuntu ipanze, kuko itegeko ni rinini, mwohava musanga kumbure tugiye gukurikiza amategeko tutayumva neza, bamwe tukagwa mu makosa. Murazi umuntu n'umuntu, mbwa amategeko nayo afise ukuntu apanze. Rero nanifuza ko nyakubahwa hamwe byoshoboka tworonka ikigwa mbere kuri iri tegeko, kugira ngo dukurikire inzira tubona neza ko tuyumva twese. Murakoze. Hariho asaba ijambo très honorable. Murakoze nyakwa murongoye nama ya mbere hano mu nama nshinga amateka. Tubanze tubashimire ko mwatwemereye mukaba mwashoboye gufata ayo mabanga. Rero nkuko byavuzwe nivyo inyandiko iraba ibijanye na reglement intérieur, no kuvuga ko amategeko agenga inama nshinga amateka yahahora ni inyandiko nini. Noneho twebwe aha mu nama nshinga amateka twari twagerageje kugira ngo tubakorere ivyigwa vya mbere, kugira ngo barabe utwoba dukenewe guhinyanyugwa muri iyi tuvuye ko ari integuro y'amategeko. Iyi nteguro y'amategeko Cour constitutionnelle
yarayemeje kandi irashima cyane. Mugabo muri iyi myaka tumaze tuyikoresha harabonetse utuntu twoshobora guhinyagwa dukeyi. Rero kugira ngo nk'uko honorable people yagiye kubivuga, kugira ngo byorohere abashinga amateka bari hano, kugira ngo bavyige neza, nuko hoje umugwi woshobora kuza kubibigira kugira ngo harabe neza izo mpinyanyuro zabonetse, kumbure ko atayindi mpinyanyuro bokongera ko canke ibyo bosanga bidakenewe. Hanyuma uwo murwi ad hoc, commission ad hoc, uwo murwi noneho ugazoca ugaruka kutubwira ibyo wabonye, natwe tugaca duheraho tuvyemeza canke tugira icyo tubivuzeko kindi. Rero nta kindi no shobora kurenza ko nuko uyo murwi woja, kandi niko dusanzwe hano dukora no mu bindi bihe vy'amabwirizo canke mu ibindi vyigwa biba bikenewe. Nico noshobora kugira ntuze kuvuga. Ubwo abari hano nibaba bumva abashinga amateka kumva ko bikenewe ko tushaho umugwi, ubwo baraheza babimenyeshe, namwe muke mufata iyo ngingo. Murakoze cyane, mani bahezagire. Murakoze namwe. Honorable ivy'abandi Martin. Murakoze murongoye ibikorwa by'ino koraniro no munsi. Nanje singenda kure ya honorable je gufata ijambo. Uravye ino document yari yakozwe, ndiko ndaraba igihe niyo muri 2021, hari habaye imphinyanyuro ku yari hasanzwe ihari, mugabo n'igitabo gisa na kinini, kandi abashinga amateka kugira bazoshobore gutanga intererano kwiye barakwiye kwanza kugisoma nabo nyene, hanyuma uwo mugwi bagaca bahereza izo mpinyanyo zari ziyumviriwe muri no misi, bakabishira hamwe, bakaba n'ikindi cyo kwiyongera ko nkumbure bivanye na evolution de temps, kuntu byagiye birakoreka muri configuration y'amashinga amateka. Ibyo byoca bituma rero dushobora guterera bimwe biboneka, hakaboneka itegeko rigenga n'amashinga amateka ritume ikushobora gukora neza, igatanga interano yayo mu gihugu. Murakoze, yari cyo nashaka gushikiriza. Honorable Karera Denis. Murakoze cyane nyakubahwa murongoye ino nama. Naje nagomba gushigikira icyiyumviro cyashikirijwe na nyiniteka turi kumwe ngaha, cyuko hojaho umugwi muto ugatororokanya ivyiyumviro hirya no hino, canke ukaraba n'ibyo ushobora guhindura canke ukongereza ko, hama noneho ugaca ubizana ngaha. Rero nagomba gusaba gutanga aga proposition nimba twoshobora gufata nk'abashinga amateka babiri kuri buri ku ntara, gaca bashobora kuja nko mu uyo mugwi kugira ngo bidatevye bace baja ku kivi batwigire ivyo twoba tubasavye, hama bice biza ngaha vuba. Murakoze. Honorable Barajingwa Nicolas. Honorable Suguru Olivier. Urakoze muba amushinga amateka urongoye inama ya mbere. Naje nashaka kwifatikanya n'abandi nkuko nyine babivuze
mugabo nayo mfise ikindi cyumviro turavye iyi loi organique mu bisango nta bintu byinshi usanga biya bikenewe yuko byohindurwa mugabo hoja uwo mugwi mugabo komera ko byoba byiza dufashe peut-être abashinga amateka basanzwe barimo basanga babimenyereye kugira abashoboye guterera hama natwe ababandi basigaye bazoshoboye kugira ico bivuze ko muri plénière hatanzwe icegeranyo ca commission byo biza gusumba murakoze. Honorable Barajingwa Nicolas. Murakoze nyakubahwa wewe murongoye iyi nama y'uno munsi naho ntari nasavye ijambo ariko sinogenda ntavuze mugabo no kwifatanya n'abandi mu byo bavuze yuko tworonka umwanya uko by'ukuri twobanza tugasoma ibiri muri iki cegeranyo kugira ngo ntituzohave tuja mu nzira tuba tutazi. Murakoze. Honorable Barampama Chantal. Murakoze mwubahwa muriko murarongora ibikorwa by'uno munsi kumpa ijambo na jewe sinja kure yabubahwa bambanjirije byiza numva hojaho iyo commission ad hoc kuko murabona yuko izi article tosoma imwe ngo twongere dutange ivyiyumviro umwe wese azana iciyumviro byo hava bifata kumbure umwanya atari muto ariko iyo commission nkuko très honorable yarahejeje kubitubwira ikoreye ku mamandema bamaze gutororokanya amwe iyo commission byoheza bikayorohera ikaraba n'utundi kumbure yokongera ko canke utwo yokuraho hama natwe abasigaye twoba turiko turasoma idokima kugira ngo umunsi bazobidushikiriza natwe kamwe nakandi twabonye kumbure ko bangira kamaro duheze tugashikirize. Murakoze. Honorable Manirambona Venant. Murakoze yakwa mshinga amateka muturongoye mino nama ya mbere nibaza ko tutofata umwanya muremure cyane kuko ibyo nyine iteka yavuze n'abandi bohiriye numva ari vyiza yuko hojaho umugwi ariko nkifuza yuko hojamwo abahora ngaha anye ariko hakajamo n'abandi niho ivyumviro byoheza bikagera neza cyane twoca tuboneho nakanya abasigaye kuba turasoma kugira ngo tumenye neza ibirimwo natwebwe bizotworohere gutanga intererano yacu. Murakoze. Murakoze. Ndabona umengo wasaba ijambo Honorable Anyezako Boniface. Ego murakoze nyakubahwa murongo y'inama y'uyu munsi. Ego kuvyo bagiye barashikiriza ni ibintu byo gushima cyane kuko tuko turabidokima nk'iyi twaje tuvuga ngo twese umwe wese aterera iciyumviro ariko ko hojaho umugwi nivyo wabahahora no mu baje bashasha hogira bagiyemo ukivyimviro tugaterera bitandukanye ariko kandi hakaba ikiringo duhave tugera tuvuga ngo baragiyeho gusa mugabo atakiringo bahawe bagiye gukorerako reka twese tukaba tuzi neza ko turiko turasoma idokima kugira ngo nihagera tuzoze ari ugusiga mwiza. Murakoze nyakubahwa. Murakoze. Abona tawundi benshi abanyakubahwa bashinga amateka benshi bashikirije yuko twoshiraho umugwi utwigira izo mpinyanyuro
yatwuruza no ku cyumviro kimwe cy'uko abandi babandanya basoma izo document iyo règlement intérieur hanyuma hamwe bamwe yakomisizanye le rapport twaturaba tukayunganira ko tuba twasomye ibiri muri iyo règlement intérieur. Cyo rero ngira ngo turacumvikanye ko twese gikurikira nuko duca dushiraho iyo commission. Sinzi ko itobanza sinzi ko dusomera les amendements nuko sinzi ko dusomera les amendements no canke iyo commission nyene yitwara iyo document irimo les amendements naho nyene ijamo nigwanya ko hariho document ya document irimo les amendements impinyanyuro aho mufise règlement intérieur yasanzwe ngari wini document irimo les amendements. Honorable Ninteretse Martin. Murakoze mwubahwa rongo ino séance kuma ijambo naje nagomba nifadikanye n'abandi ko iyo commission ad hoc yojaho kugira iturabire izo mpinyanyuro nivyo nkuko vyama bigenda muri bikorwa vya n'amashinga mateka gihe cyose namambona bahera ku gikorwa ca commission. Iyo commission yojaho igacikorana nabo ba technicien baravye izo mpinyanyuro ba propose hama bahejeje niho bogaruka tuga une présentation y'ivyo bashitseko kuko kubidusomera ngaha natwe nturasoma neza i document twadusanga byo bavyiza mugabo vyiza cyane ari uko la commission départementale arije kudusomera ico cegeranyo kuko abatekinicien baradutegurira draft hanyuma la commission igace vya appropriate igaciza ku presenter muri plénière. Nibaza ko vyo bavyiza ari commission ibizanye muri plénière bahirije kubiraba neza bakabitosora hama natwe tugasha turaba ico tubikorako après la présentation. Murakoze. Akoze. Honorable Ndunguka Deogracias. Murakoze nyakubahwa murongoye iseance ku mijambo. Twagomba na twebwe twifatikanye na bagenzi bacu bashinga amateka bafashe ijambo bwa mbere dushigikira yuko iyo komisiyo yohaba, ariko nkuko mwabivuze tubona ko byo byiza mu bahereje iyi règlement d'ordre intérieur yahora ukongera mukabaha n'ijya document y'ama amendement bakabirabira hamwe iyo komisiyo kazoza ku exposa imbere yacu tubona ivyahindutse bongeyemo cyangwa ibyo bakuyemo. Murakoze. Murakoze. Honorable Niyokindi Ernest. Murakoze nyakubahwa murongo inama ya mbere no kumuha umwanya naje no kifatanya n'abandi kubijanye no gushaka commission ad hoc kugira igenda itwaye ro document irimo amendement natwe dusigare turasoma so document kugira hacaba expose bamaze kuraba si hoba mwandi amendement aparazo abazo yararimo. Murakoze. Murakoze. Honorable Nibirantije Jean-Marie. Murakoze mwubahwa murongo inama ku mijambo. Ico nagomba kongera ko nuko natwebwe abasigaye batari muri batazoba bari muri commission ad hoc natwebwe dukeneye ayo amendement kuko urashobora gusanga muri ayo amendement hashobora kubaho bitameze neza turavye kumbura igihe gihaciye ayo amendement bayumviriyeko. Murakoze. Honorable Mazumutima Renova. Murakoze nyakubahwa murongoye inama ya mbere. Naje nagira nshigikire abahejeje kuvuga
ariko nkasaba cyane cyane yuko muri uwo mugwi mugiye kugira iyo komisiyo ad hoc hojamwo abantu bamenyereye ivy'amategeko hanyuma bagaza bakatwigira nivyo ariko ayo mamanduma nibaza ko mutoya duhanga kubera kuko yohava twe influence kumbure ntidushiremwo ivyiyumviro vyacu ivyiyumviro vyubaka kuri bose rero ayo mamanduma je nibaza yuko yoronka iyo komisiyo bakagenda bakayanonosora hanyuma bakayazana tukayazana natwe tukayunganira twe tuzazoba turi muri komisiyo kumbure iyo niyo proposition yiwanje murakoze nyakuba murongo y'inama ya mbere murakoze honorable Ndize Oscar murakoze kumpaka kanya mubahwa muturongoye jewe nagira nshigikire ko nkuko abandi babishikirije ko haba uwo mugwi ariko kandi mvuge yuko iyo texte iyo projet iza yarateguwe yoba romi kuri iyo commission igirije en place en même temps que iyi texte yahora ihari nayo yoba romi ara commission igirije en place hanyuma ngira mbere nce ntera imbere gato nkuko mwabishikirije nkuko harababishikirije imbere yanje ndashigikiye yuko intara yose ishobora guserukirwa n'abantu babiri aha angira ngo mwotanga kanya kugira ngo chaque province yitunganye itanga abo bantu babiri baja muri uwo mugwi kugira noneho ibikorwa bitera imbere murakoze honorable Nshimimana Eric murakoze cyane honorable murongo ibikorwa nagenda shigikiye ibyo abandi bavuze ariko nagomba nsubire nsabe mu gihe uwo mugwi mutoyi wagiyeho ufata wotangura ibikorwa wibuke yuko hariho abashinga amateka batari bake basabye yuko abayisomye kera ino document mu kurindira ko natwe tuyisomera bo turabira ingingo kumbure zikunda gukoreshwa kenshi kuko naho twayisoma ubu nyene kumbure ntituza kuyimara nivyo ingingo zose ni nkenegwa ariko nibaza yuko hari zikoreshwa kenshi hari izo dukenera kenshi gusumba izindi kumbure rero bofata bakaturabira izikoreshwa gusumba izindi hanyuma bakadufasha kuzisoma bakanazitubarira kuko nibaza yuko document nkuko bayivuze nini cyane nico nagomba kongera ko kuri uwo mugwi baze kwibuka bagikorere ko murakoze Aronde gengire ko ikindi honorable Ciza Jean ako nabwiye ko turi mu mpeshi murakoze ngakubaho murongoye bino bikorwa by'uwo munsi y'inama ya mbere je nashaka gushikiriza ishimviro cyuko mu gihe uwo mugwi wagiyeho hanyuma natwe abasigaye tugasoma ano mategeko kugira ngo byorohe mu nama izokurikira uwoba yaronse intererano yo itanga kuri iyo komisiyo kugira ngo inama iyo komisiyo ikorere ko hanyuma inama izokurikira bishobora koroha ahandi ho mwosanga inama izokurikira twiga usanga tugiye gukora igikorwa uwo mugwi uzoba wakoze hafi twese murakoze banyukuba murakoze turahejeje twumvikanye yuko hajaho komisiyo gusa amatoye itware document zibiri la commission arwasabye umushika amateka yasabye ngo intara zigire gute zije hamwe batore oya asiko bigenda commission ko mwavyemeye ko nje imbere yanyu ndayishira la commission igizwe ikigirwa n'abashinga amateka bakurikira
Honorable Martin Mbazumutima. Murambabarira. Honorable Martin ivy'abandi. Hanyuma Honorable Ndunguka Deo. Gatoyi. Yasubiramo. Honorable Martin ivy'abandi. Honorable Manirakiza Kome, Honorable Sylvestre Nde, Sylvestre SJ nyibutse izina ryiwe nta kosa ririmo. Murakoze nyakubahwa murongo w'inama ni Honorable Ngendakumana Sylvestre. Ngendakumana yimvise. Ama Honorable Martin Iteretse, Honorable Nizigimana Sylvie, Honorable Chantal Barampama, Honorable Redempteur Gahitira. Indwi un nombre impair Yonziza indwi. Honorable Komimanirakiza, Honorable Sylvestre Ngendakumana, Honorable Martin ivy'abandi, Honorable Martin Iteretse, Honorable Nizigama Sylvie, Honorable Chantal Barampama, Honorable Redempteur Gahitira. Nabyo rero igikorwa mufise cyo kwiga uko duye kuvyumvikana iyo mpinyanyuro. Hanyuma hariho n'uwari yasabye ati mbega iminsi nta minsi tubahaye mubikora uyu munsi nyene, ejo tuzotonda ngaha saa 3 mubidushikiriza icegeranyo muca muja ku kivi. Ama secrétaire général acabahereza izo document, hama mushitse mwe murituraniramwo un président et un secrétaire kugira ngo mu binyaruke mukore nk'uko navuze turi mu mpeshi dukore twihuta mwadukore neza. Murakoze. Hanyuma imbere yo kurangiza mu nkundire nsubira inyuma gatoyi kuri article 37 du présent règlement. Nakantu kari muri iryo tegeko kavuga yuko le président de la séance procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu de l'arrêté de la Cour constitutionnelle. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication dans le bulletin officiel. Ubara ko twabonye ko abashamateka bose bitavye abajeje kubitangaza baca bitangaza. Murakoze. Honorable Ngendakumana Sylvestre.
Murakoze nyakubahwa murongo ino nama kunyongera kano kanya ni kibazo de procedure muri décret idutumako handitswe yuko en plus de l'adoption du règlement intérieur dushiraho bureau none ko bavuga ko handitswe la première réunion mukaba mudushikirije yuko iyi rapport tuzoyitanga ejo bica bigenda gute kubijanye no gushiraho bureau bitegekanijwe muri décret uno musi murakoze akoze gomba kuntega umutego la première réunion souvent la première réunion yuguruwe uyu munsi ga ibikorwa dufise hariho adoption du règlement intérieur hariho na élection du bureau dushaka kutora bureau tutararonka règlement intérieur tubanza kugira adoption du règlement mbere kwigira nayo tubanza kugira impinyanyuro hanyuma tubananye ejo batuzanire komisi tuzanire alors ejo tuyemeza naye muca mugena musome iyo texte mufise amaje duhuriye ngaha mu gitondo saa 3 nabonye ko muzinduka kandi ntango ni nziza hanyuma rero je tuyemeje turinda kuyirungikira haya mategeko tunukira la cour constitutionnelle pour validation hanyuma rero tubone kuyikurikiza hama dushireho cyo gutora le bureau twisunze le règlement intérieur za twemeje ngo birumvikana ntavyo twokora uyu munsi dushobora si y'umunsi umwe inama si y'umunsi umwe mbwa dutagushika kwihangiro yo gushiraho le bureau honorable Manirakiza médiatrice non ni vy'abandi Martin murakoze nyakubahwa mwubahwa murongoye bino bikogwa ico naringira mvuge muraje kugishikiriza nuko nawo twovyemeza ngaha inama sentare ijeje kubariza bwirizwa shingiro ibitabitwemereye ko byakurikije la constitution mba ntaco twohindura kandi byo ravyo sinibaza ko byo buno munsi nkumbure nejo ntibizoba birakora afata kanya kugira bavyige bonge badushikirize ingingo bashitse ko murakoze mwubaho murakoze rero ngira ngo turumvikanye komisiyo ikija ku kivi SG aracaca akora kubereza le document hanyuma pour aujourd'hui la séance est levée.